Turi kumwe na JAMPARA The Bata Lion, JAMPARA Makangira, umunyabuyenzi yavukiye mu buyenzi mu 1996. Rwagasore yahore mugenzi wa data wanje mon père mu buyenzi Shabani Makangira hajya hariya niwe independence yavuyima. Mon père yari hafise ikabare Rwagasore bose ni hajyanye ni ya tufite plan kuja Gitega Ngozi ni Gitega ariko ça va dépendre na sponsor. Urabona ko ndivyoroshe urazi ko stage yenye kuronga stage minimum 12 millions. Aricyo nashaka kubaza, hariho team mwigeze gukorana ubwa mbere ariko mu nyuma bagiye barakuva ko gato gato, hari abo twabonye bari muri organisation gato gato byari bimeze gute? Urabona abo ndibakorera igihugu n'abarundi bakorera inda umbabarire kubivuga ariko c'est réalité. Urabona ko umuntu wose umubwiye abona ko ifoto ni niniya ikibaza amafaranga bajemo batoye n'amafaranga bakaza bamengana urukundo rubazanye ko kunda cha gihugu. Kandi genda bigira ko je suis fier de mon pays, suis fier. Nico sanzwe ukora gusa ndakindi genda mu musicien professionnel ndakazi kandi mfise akazi nako nyene. JAMPARA ni umuntu twakuze twumva umusicien ari international, yakoze ibikorwa byinshi twakuze tumwumva kuko yarakoze ibintu bikomeye mu gihugu, umuntu yabikurikiranye neza. Nibuka yuko hari umuntu yigeze kudutera inkuru atubwira ko mu 1992 yari afise Institut de Musique mu Burundi. JAMPARA ari umuntu yakoze ibikorwa byinshi cyane. Rero nanje nkabona nti nk'umu acteur communautaire canke uwundi muntu asanzwe afasha ikibano kugira ngo gibashe kwiteza imbere, nabonye yuko ari icyumviro cyiza cyo gushigikira. Nishyumviro cyiza cyo gushigikira kugira ngo ugwaruka rukure ruzi ayo ma valeur yabo bantu b'incungu z'igihugu. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe na JAMPARA The Bata Lion, JAMPARA Makangira, umunyabuyenzi yavukiye mu buyenzi mu 1996. Urakoze mu 1960 kuri Prince Regent mu buyenzi. So usanzwe ubangaha mu gihugu cy'u Burundi cyane? Oya jemba naragiye mu mahanga 1980. Mba mu Holland nyumva je plus de 40 ans. So ni edition yabaye ya mbere, iraba ni ya kabiri, iraba ni ya gatatu, no musi umubwiye edition igira kane. Okay, ubu turiko prepare edition ya kane. Izoba kuri Centre Jeune Kamenge. Kubera iki kwiyumvira icyo cyiyumvira uvuga ati jewe ndashaka kugira nagize edition mbere ya kabiri ya gatatu ya kane, icyo cyiyumviro cyavuye he kugira ushobora kuvuga ndika nkore ntungaze ibiteramo mu gihugu cy'u Burundi? Urabona ko genda mu Burundi kavukire Rwagasore yahore mugenzi wa data wanje mon père mu buyenzi Shabani Makangira hajya hariya niwe independence yavuyima. Mon père yari hafise ikabare Rwagasore bose ni hajyanye ni iyo niyo koze ya mbere ko yari mugenzi wa data wanje ya Rwagasore. Ya kabiri Ndadaye nawe yaradusubize amazu yacu, kuvuga bari barayanyaze baratwase. Okay, aragarukana gute yaragize Sentebe ne Sentebe yarabisubije itarabwo ubwoko, wanyazwe atarazi ubwoko bakamuhereza. Okay, urabona ko c'est très personnel. Okay, iryo rya gatatu nako ni kubera ko imyaka yose
hashise kwibuka Rwagasore canke Ndadaye Rwagasore first baja hajya kuri college abategesi bagashira amashugwe igihe cyose. Okay. Ishike umwana kwibuka Ndadaye bakajya hajya bagashira amashugwe kumwibuka kwa kundi. Ariko ico je nshaka ko ndibiherera hariya gusa biherere mu bantu basanzwe kuko hari abahagiye bakuru gusa. Okay. Kubera ko abo shako babimenye ils sont pas invités hariya. Urabona? Kandi ico nshako new generation imenye ibyo byabaye. Okay, nico gituma je narakeye iyo festival tribute to our hero Rwagasore and Ndadaye. Yes. So ari ikintu ncakugoye ubwa mbere ugitangura ucimvye cyumviro edition ya mbere ari imeze gute, iya gatatu imeze gute muri go rugendo? Urabona ndivyo urugendo ndirworoshe. Jambere naratanze amafaranga yanje mu mufuko yiwawe kugiti cyawe. Tribute twaragiriye Bujumbura Gitega na stage ya Alberic imeze neza. Sama kute. Okay, iyo nyambere. Ya kabiri nayo twaragiriye Bujumbura. Ya gatatu nayo twaragiriye Bujumbura hajya kwa kuri centre no chez Mikis, avenue du Grand Lac. Argu yari selectanganya. Voilà. Wabona ko ndagerageza nize challenge wahuye muri ako kanya. Biragoye cyane. Ni kuvuga ko n'amafaranga yanje toujours na dépense. Na sponsor, no brarudi, no one. Ubu naho jya kane ça c'est le même chose ko nta numwe ashaka kutumva nta numwe ashaka kumva umugambi wawe ufise. Okay. Ni kuvuga amaketi twayatanze ahantu hose nta numwe arabasubiza gushika no munsi. Ubu naho tubaza ko biragenda gute tuzi ariko bizobaho. Namye ndaba kuri YouTube yawe ndaraba indirimbo nyinshi wagize ama concert cyane akomakomeye mu bihugu bya Burayi cyane. Uya bimeze gute muri rusangi iyo buri kurakora bigiye koga byose? Urabona ko hari yanda problem fise kubera ko uko bien kabisa the net ndayifise kandi baranzi kandi hajya ni baraba quality ni baraba ki kusa uvuye baraba ibyo ukora nico ufise impano ufise nibyo bagira valeur ko je nibaza ko imiziki yanjye ifite akantu urabona ko il peut pas ignorer. So arantu maze gutembera kivemo mu Holland ugashika mu France byo bitaramo byari bimeze gute nibinga? Bitaramo biraryoshe cyane kandi umbonye rimwe nduzo kwibagira. The best artist. Yeah. You know? So nikuvuga ko mfite instrument nkaba mfite ni Burundi ngoma ingoma z'ikirundi iyo mixing is unique. Na hundi abigira kandi je ndabigira ko je suis fier de mon pays, suis fier. Nico sanzwe ukora gusa? Ndakindi je ndi musicien professionnel. Ndakazi kandi mfise akazi nako nyene. Nicaye wobwira abaririmbyi bagenzi bawe b'abarundi mu kubahumura amaso ntibabone ko kuri iyi ndimbo z'abari zo kuguma ngaha muri aka gace babone ko no mu mahanga bishobora gukona. Urabona byose bijana n'akazi kawe ingene ugafata. Urabona ko utarimye ntiwojya. Nicyo kimwe n'umuziki. Urabona nka jewe 14 par jour ndi occupé ni gitari yanje. Urabona ko abandi nabo je ndabasaba ko il faut être concentré à ce que vous êtes en train de faire. Icyo nyine nababwira bizoza. Okay. So ikiganiro open mic turi kumwe na JAMPARA The Bata Lion. The Bata Lion. Raggae
yarigeze kuba ifise ivumye cyane izwi cyane mu gihugu cy'u Burundi kuri Raggae n'abandi ariko no munsi menga kariyo ntikari kenshi cyane. Niki kuri wewe niki cifuzo uyibona ko mu gihugu cy'u Burundi? Urabona ko ikibabaza ni kimwe kubera ko reggae music ifite message. Iyo message ni urukundo. Iyo message ni gufashana. Iyo message si kwiba. Ni kuzana abantu bavuke wamke bivuga urabona. Okay. Ubu si mu Burundi gusa na mu mahanga hano reggae bayishyira akote kubera ko ifise message iri fort cyane ko umvirize reggae music message ya reggae ngoza kwiba ucubiheba ucurondera rukundo mufashane mukundane urabona c'est ça le message du reggae abarimo amahoro cyane ariko urabona ko ubu ari muziki indi yaje ni kudevia abantu ibisusu ni kudevia abantu na realite barimo urabona ko okay abantu bose n'amafaranga okay n'amafaranga ariko naragukunze amafaranga inzoga nta kindi après conscience y'abantu cyayononekana conscience vraiment nicyo tubura so genda basanga ko vraiment mumvize reggae mutaokoka sila The Bata Lion abantu benshi bagukurikirana ari gihe ushaka kuri umustari hariya uzwi cyane hariya ushika mu Burundi ugasanga abantu ntibarakumenyera ariko urafise abafana hariya nikaye kajambo uvuka kanyuma. Wow, ni kuvuga ko Jensi no saba ko media y'u Burundi niyo yomfasha kubera ko ibintu byose mu kigihe ni media. Urabona ko je naragize album na Wellers group ya Bob Marley album zibiri kuri YouTube iri hara. Je naragize igiteramo sigwa mbere cyangwa sigwa kabiri na group ya Wellers birahari kuri YouTube. Je mfite album zanje nyene zitatu ziri kuri YouTube iTunes etc. So je nsaba ko imedia infashe so baze kumenya akazi kanje ko abandi barakazi except abiwacu. So asante sana ndagushimiye.